Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kudukurikirana bivanye naho muherereye hose, abari ku mugabane w'abanyamerika mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari ku mugabane wa Aziya, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko Rwanda, mwese mudukurikira muherereye mu buseruko muri Tanzania, bari muri Kongo mu burengero bw'igihugu cacu Burundi, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru agezweko tuyatangurire mu umutekano ubandanya guhungabana, umutekano w'akarere, ibihugu vy'ibibanyi, ibihugu duturanye n'Uburundi biriko birahungabana umutekano bigizwe n'umukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye mbere na Antoine Felix Tshisekedi mu kwihuza no kwifatanya, ivyo ngo biraboneka ko biriko birasambura bikanahungabanya umutekano w'akarere. Kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye amaze kumvikana katari gake avuga ko agomba gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda, ivyo navyo bikaba biboneka ko ari uguhungabanya umutekano w'akarere. Kuri ivyo rero nyuma y'ayo majambo yaciye ashikiriza, amakuru aremeza ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hahejeje gushika abasirikari benshi cane b'inyeshamba zo mu mutwe wa FDLR, umutwe w'iterabwoba washizwe ku rutonde na UN ko ari umutwe w'ivyihebe, umutwe w'iterabwoba, ariko uwo mutwe ukaba warungitse abasirikari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo basirikari baciye bakigwa n'abasirikari bakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi ngo batumijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye hariko haribazwa imvo ariko arakorana na FDLR, akibazwa imvo zoba zatumye abo basirikari, izo nyeshamba, uwo mutwe w'ivyihebe vya FDLR vyinjiye ngaha mu gihugu c'u Burundi ku butaka bw'igihugu, hakibazwa umugambi winyegeje inyuma wo kwakira izo nyeshamba. Bikavugwa ko kandi zavuye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Amakuru twatohoje aravuga ko ari hagati y'amabatayo 5 n'amabatayo 7 uko banganaga abo basirikari barungitswe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikavuga ko baje na bwa bwato bwari bwaciye burungika abasirikari ba FDNB muri Kongo. Ubwo bwato bwashikanye abo basirikari muri Kongo buca bupakira izo nyeshamba za FDLR bazizana ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa ko rero izo nyeshamba ari karuhariwe mu gufashanya n'igihugu c'u Burundi. Ubwo mu mwaka w'2015 hari habayeho gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, bivugwa ko izo nyeshamba za FDLR na none zinjiye ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba arizo zaciye zivana abari bagose bazungurutse banafashe radiyo nkuru na televiziyo vy'igihugu. Ubwo bari baciye babigota rero babavanyemwo, baciye bimukira muri RPA, abaja gutangaza ko batembagaje ubutegetsi. Abo ni bari bayobowe na General Major Godefroid Niyombare. Izo nyeshamba za FDLR ngo nizo zaciye zikora akazi gakomeye cane zisubiza umuhisi Petero Nkurunziza ku butegetsi. Amakuru aravuga ko rero na nubu zasubiye kongera kwinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi zivuye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abo bagwanyi ba FDLR biravugwa ko kandi bafashanya na FARDC kugwanya
kurwanya umuhari wa M23, umuhari urwanya ubutegetsi bw'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abo bagwanyi ngo bakaba bafashanya na FDNB mbere na FARDC, SADC na Wazalendo mu kurwanya uyo muhari wa M23. Amakuru aravuga ko rero umugambi wo gutera ubutegetsi bw'u Rwanda no gutembagaza abategetsi bariho ngo kuko Ndayishimiye abagiriza ko ari bo bateza umutekano mukeyi mu bihugu vy'akarere, mu Burundi, muri Tanzania, muri Kongo no muri Uganda. Ivyo nivyo Ndayishimiye na Antoine Tshisekedi bama bavuga ko u Rwanda arirwo ruteje umutekano muke mu bihugu vya EAC. Bakavuga ko rero bagomba gutembagaza umukuru w'ico gihugu, igihugu kibanyi kiri mu buraruko. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo muri uwo mugambi wo gutembagaza ubwo butegetsi ngo akaba arizo mvo yoba yatanguye kwifashisha izo nyeshamba za FDLR zahoze ari ingabo z'igihugu c'u Rwanda FARDC. Kuri ubu ngubu amakuru rero ariko aravuga ko izo ngabo zaciye zakirwa na bajenerali bakomeye cyane, bagaca bazijana mu makampi atandukanye ngo zigiye gutanga imyimenyerezo zihuze n'ingabo z'u Burundi, hama bareme umutwe ukomeye cyane. Ndayishimiye yavuze ko uwo mutwe agomba kuzowuterera akawushigikira kuzoshika ugeze i Kigali ugakura ko ubutegetsi bw'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ndayishimiye abivuze inshuro itari imwe. Abarundi baba mu gihugu ca Canada, baba mu makungu, baciye bandikira Ndayishimiye ikete rimusaba ko agomba kugurura imipaka, imbibe yaciye apfunga zihuza igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ni mu gihe bagiye bamwagiriza ko yagomba kubanza gusaba uburenganzira inama nshingamateka na nkenguzamateka ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari bo bamuha uburenganzira bwo kugara izo mbibi, ariko we yahise abikora gihutihuti, ahita afata ingingo giturumbuka yo kugara izo mbibe, kugara imipaka. Barabona ko ivyo yaciye akora ngo ata gihombo bifitiye abanyapolitike n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru, ahubwo igihombo kirafise abenegihugu na cane cane abaturiye imipaka y'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda yaciye apfunga. Ngo bakabona ko ivyo Ndayishimiye yakoze yabitegetswe n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, kandi mu gihe imipaka ihuza u Rwanda n'igihugu ca Kongo yo itigeze yugagwa. Kongo naho ngo bafitanye amatati n'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho ivuga ko izo ngabo za M23 ari abanyarwanda bavuye mu Rwanda bakaja gutera ngaho muri Kongo. Kongo ntiyigeze yugara imbibi zibahuza n'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda, ariko ngo bakabona ko Ndayishimiye yahise afata ingingo yo kugara imbibe, kugara imipaka ngo bitari vyiza na gatoyi. Abo ni abarundi babarizwa mu ishirahamwe ryabo nyine babarizwa ngaho mu gihugu ca Canada. Amakuru rero aravuga ko ingabo zitandukanye zibandanya kujanwa mu ntara zo mu buraruko, intara ya Kayanza, intara ya Cibitoke, cane cane muri komine Mabayi na Bukinanyana, mbere n'intara ya Kayanza ngaho muri komine Matongo na Kabarore, ngo harabandanya harungikwayo abasirikari benshi. Abo basoda bakaba ari bo ngo bagomba kuzokwifashishwa baja kugaba ibitero ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Biraboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari we agiye guteza akajagari gakomakomeye cyane mu guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu, mu kugabayo ibitero ngo araja gutembagaza ubwo butegetsi. Yavuze ko ico gihugu kibanyi c'u Rwanda ngo giha ivyihebe vya Red Tabara, abagwanyi ba Red Tabara imyimenyerezo, ngo bakabaha indaro bakabacumbikira ngaho mu nkambi ya Mahama. Abandi
kandi bakabaha ibiro bakoreramwo ngaho muri ico gihugu. Ivyo nivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye ashikiriza ngo biboneka ko ari nta fatiro bifite, nta n'ivyabona bifite ko abo bateye igihugu, abo bagwanyi ba Red Tabara boba baba mu nkambi ya Mahama ngaho mu gihugu kibanyi co mu Rwanda. Kugira ngo amakuru mwene nk'ayaza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ntuzutangwe.